mukama wanje wanditse ku izina ryiwe nyene. Reka aho kwifatisha, reka duhindure twandike ku rudome ke, ku buryo n'umugabo wawe niyagwa ku telefone yawe atazokubwira Menyako kuganira na Chris. Ikibi ndamubonye. Ikibazo rero apfa ikinanja cyangwa arondera iki muri izi mvururu ko bisa nkaho umenga ntibazokunguka cyane. Nagumye nibaza inyungu ufise mu isamba kajya rujya rugo ndayibura. Kumbe na bosi ntazuri karamutera ivyago. Okay, basi reka tureke bosi. Naketi nazi ko ari ukuramuteka imitwe kugira ngo umukoreshe umufashe gusenyura urugo rwiwe. Kuki ukuramuta bosi? Bibaze ko nazi kuri baragiwe. Nyumba dogo we. Uriya mugabo kugira ihabara nubwo bo bacuma wowe uhombera he. Okay, tuvyiteho ko ari umutima mwiza uri kuragiraho gufasha Keti kugira ngo urugo rwe ntirusenyuke. Tende musamarira imbabazi. Sishobora kwemera ku rugo rw'umugenzi usambuka naje ndorera. Nigeze kumufasha. None ubwo Keti yoba abizi ko uruma ex w'umugabo wiwe. Reka tureke Keti. Ubwo papa Tania yoba abizi ko umugore wiwe ari we yirirwa acuritse hamwe n'umu ex we kugira ngo bafashanye kumuhemukira. Nanje nkibaza ntuyu mugore ariko arafasha Keti kwisamburira ko nk'impene. Wazungukira he? Kume vyatubaye ko vyose ko ari kwihora. Wabanye papa Tania yanse kukurongora cha yihera amahirwe Keti. Naho tururugo rwanyu ntiruzigera rundonkana amahoro. Ariko reka ndakubwire. Wa mugore we waracerewe. Nta kintu na kimwe uzigera ungera nako.
Jeff bire gusovugana byonzi ico nzi nuko kitari mugenzi wanje kandi nzo kumufasha kwikana daimoni mbi mukeba yamuteye mu rugo. Igihe wasohoka hanze nagerageje kugusaka kugira ngo umenye ico muhuriye ko no muryango ushaka gutwara mu gihe no. Niho nabona ifoto yamwe na papa Tani. Mwifotoje kera mukiri mu rukundo. Ariko urazi ikintu kimwe. Ari nkamwe wanyemerera ugahagarika buno bubisha bwawe. No kubabarira. Ereka nawe uzonjikira wa mugore we. Sinzi kubibona ko nagucakiye. Mba ndabwira wa mugore we. Iyi nzu urimwo ni yiwanje. Shatse no yikwiciramwo mwana yiguhambamwo. Kandi we nawe umenye irengero ryawe. Ubushushu bwawe rero ntushobora kwibaza ubushobozi bw'umugore yamenye umwasi wiwe akamugaba kw'igitero mpaka no mu cumba c'umwasi akamusaka ibintu byose kugeza amenye n'ibintu byagizwe ibanga. Ibaze Kantore yarungitswe kwabicanye ngo bamurangize ntibabishobora. Uyu mwanya akaba ahagaze imbere ya Seki bari karamutera ubwoba. Wibaza kunyica ko vyokorohera wa mugore we. Keti, ubu navyo kurindira. Reka duhere ubunyene. Tora telefone yawe, wandikire babahungu. Wabwire ati tangura akazi ko twakavuganye. Wavyumvise? Okay. Wewe kora akazi ko twakavuganye. Ubarungikire iyo message. Uce wicara muhira witekanire. Ndaguha raporo nivyamara gutungana. Urazi ko nshoboye kugufungisha kubwo kumbangamira no kuntesha umutwe kugeza aho usanga no ku kazi kanje. Wa mugabo kuri nancururanye kuko nje hano kubwawe. Singukeneye. Sinzopfa ndagukeneye ubuzima bwanje bwose. Okay. Reka ngende uze gutawakirwa n'inkuru y'urupfu. Uraze kwicuza impamvu wasekonda kuborira. Nitandukanije nawe. Nitandukanije n'uburozi bwawe.
kandi Imana aranyemereye ko izondinda mu izina rya Yesu Kristo. Nta muntu numwe mu muryango wanje aza kwicwa n'amareba yawe. Ninde yakubwiye ko ndabifise mu ruhara? Zigiye habara zawe nizo zigiye kumarana. Niyo ushika muhira baza gushikira ku muri mubabaro. Gusa rero cyo kwibuka ko wakunze yakuburiye. Ubuheruka nubwo yahushijwe. Ino nshuro navyo guhushwa biza kubaho. Nimba ubu bwicanyi bwatanguye hano budusumbije ingufu, reka nzosohoke hano jewe ari je ndumupfu canke umwe muri twebwe ari uko yapfuye. Ryashano kantore. Kera we niwahubuka. None raba zihabara zaza guhindura. None raba usigayeho bagurika mu gufata ingingo. None nkobo uzibagira bicane gute? Sheri amakuru yose ndayafise. Tekana ndayagura kuko noje gutabara ziyandaya zawe. None nkubagira mu bitiriki. Ndakubesheye. Wose ni mwaryamanye. Niki kindi atari uburaya cutuma abagore babiri basangira umugabo umwe. Ariko sheri ko nene nagukonze kandi ukaba uzi neza ko bagiye bandi bose batundusha gufata neza. Ngaba narahevye ugendera mu bafumu no kugendana ibiheko. Aha ni woza tugasubira mu rukundo rwacu. Ukareka bagiye abagore bakamarana. Tugisubira mu munezero w'urukundo rwacu twari twarabuze. Birambabaza iyo ndiko ndabona Keti akora gushira muri kujya buzima. Ukisanga waryamanye n'umuyaya. Ibaze umukozi wo mu nzu vrema. Irukanga urabe ko usanga Keti atari cakanori. Kuko kuvyibaza siko biri. Ndazi uraza kwakirwa n'urupfu rwa kanori. Keti ni mugenzi wanje kuva kera. Amanyanga yose akorera yambwira. Ndi n'umunyamabanga wiwe. David ko arapanga kwica kanori. Reka shanda kubwira ikindi kintu taronazi. Nuko kanori atigeze yumvira kwica Keti. Ahubwo byari umupango wa Keti kugira no mukeke. Bajye bicinye wabonye n'abakozi ba Keti. Namwicanyi yigeze agerageza gukubita ikintu mu mutwe Keti. Kajya kari agapango ka Keti kugira uruhigi ruhindukire kanori. Sheri aya makuru nahagije. Niyo shika muhira uze gutora telefone y'umugore wawe. Urabizi nagenze ku rudomeke. Uraza kumenya byinshi byabajya bicanye n'ibyo wapanga n'ujya mugore wawe. Ico nzico nuko Keti aza kwica kanori. Hanyuma Keti arashirwa mu gasho. Hamaje nawe dusubira mu rukundo twari twaranyazwe. Salut.
Kevin sawa? Amazi yasubiye gukama? Aya mazi ntiyakamye ahubwo gusa mu madushe no mu matwarete ni make. Okay, sawa voma. Umwana ari he? Umwana musize ngaho hasi namusigiye mu wamuvukana. Uwo tuvukana? Kevin narigeze ndakubwira ko mfise umuntu tuvukana? Niwe yambwiye ko muvukana. Aca mbwira ndamuha umwana abaramukinisha. Ni sawa? Ni jewe mukuru wawe yatwaye umwana. Numuronderera ahandi. Urashaka iki wa mugore we? Nkeneye kuza kuruza igikoma. Hanyuma dukore business. Okay. Ndaje. Umvise amategeko kwanza. Kuki bihuta? Kuri naco ndagufise sha. Wihenze ukazana bwa bujanja bwawe. Uraza kwicuza. Ubu nanje ndagufise. Amategeko ameze uko. Kirazira kubibwira umuntu n'umwe. Polisi ikaramuka ibimenye. Sinze kuba ngifungiwe kunyuruza umwana. Ahubwo nza gufungirwa kwica umwana. Kandi amaraso yataniye wawe aza kuja ku katwe kawe. Nyaruka rero. Uze gutora telefone y'umugore wawe. Urabizi nagenze ku rudome ke. Uraza kumenya byinshi by'abajya bicanye. Nivyo wapanganije umugore wawe. Kumbe no muri telefone yiwe yarashizemo kode ntazi. Umugore ko ashobora kubatera amakenga.
Sheri waje. Sorry nari kuvoma amazi yo muri dushe nari karashikamwo neza. Umeze neza ariko?